twahamagariwe kwama imbuto, naryo jambo nyamukuru tugiye gusangira muri uno mwanya. Twahamagariwe kwama imbuto. Igiti cyose cyangwa igiterwa cyose iyo gitewe, ugiteye wese aba akiziga ko imbuto, aba yifuza ko azogikura ko imbuto yifuza. Ni nacyo gituma igiterwa cyose iyo gitewe kigashika ku rugero rwo kutagaragaza imbuto, kiruhira gukurwaho. N'abantu Imana ntiyabashize mu isi kubw'ubusa. Umuntu wese Imana yamushize mu isi ifise icyo imuzigaho, ifise icyo azomara, ifise icyo yamuteguriye kuzomara mu isi. Igihe umuntu wese ari mu isi ariko abaho atariko akora cyangwa atariko ashitsa icyo Imana yamushiriyeho, uwo ntaco aba ariko aramarira Imana. Yesu yabaye mu isi igihe kitari gito, abana n'intumwa cyangwa abigishwa biwe baramaranye igihe kitari gito, bavuganye amajambo menshi, yabwiye amajambo menshi. Hagera igihe aratinda, arabahishuka, arababwira icyatumye abashiraho, ababwira ibintu bibiri. Icya mbere yababwiye ngo si mwebwe mwantoranije, ni je nabatoranije, ngo nabashizeho kugira ngo mugende mwama imbuto kandi imbuto zanyu zigumeho. Ikigira kabiri yababwiye ngo mubwire abantu bose ubutumwa bwiza, mubwire amahanga yose ubutumwa bwiza, mubahindura abigishwa. Izo misiyo zibiri nizo Yesu yasigiye intumwa, kandi nimba yazisigiye intumwa nizo na twebwe abakristo yadusigiye. Abakristo turi mu isi, misiyo twasigiwe na Kristo nizo zibiri. Yazidusigiye azi yuko izo misiyo zizama zikorana, zizokuzuzanya. Nta misiyo izoshoboka iyindi itarimo, zizama zuzuzanya. Ariko abakristo icyo twashize imbere cyane misiyo yo kuvuga ubutumwa. Dufata minenegwe misiyo ya mbere yo kwama imbuto, bica bituma ryavuga butumwa ritagira umusaruro munini. Uyu munsi vuga butumwa turishiramo bije nini cyane, turishiramo ingufu nyinshi, ariko rikagira umusaruro muke. Igituma rigira muke nukubera ko ahanini nuko ridashigikirwa cyane na misiyo yo kwama imbuto. Biragoye abisi ko bobabwira ngo bizere Yesu, muga bakurabo bagasanga uwo Yesu nawe nta ugaragara muri we. Biragoye ko babwira ngo bizere Imana, bahindukira bakaraba iyo Mana bakayibura. Biragoye. Nukuvuga misiyo yivuga butumwa ibanza kwitangirwa na misiyo yo kwama imbuto, igira imbaraga, nigira umusaruro ukomeye. Urabona twohengera bugwibiriye tugatangura guhamagara udukoko turi hari inyuma. Hari udukoko twirabura, nimba ari utubu, nimba ari iki, usanga twibereye ahantu hihishije. Twohengera ku mugoroba nka saa moya z'ijoro tugatangura guhamagara utwo dukoko ngo tuze. Utwo dukoko nta na kamwe koza. Naho twoshira muri mikrofone tugasemerera, nta gakoko na kamwe koza. Mugihe igihe twohindura tukasira itara, tubonye umuco tuca tuza tukazunguruka kuri iryo tara. Ntimurabibona? Igihe Kristo we muco atari karagaragara, biragoye yuko abisi boza. Mugihe Kristo we muco yogaragara, abisi nubwo tutovuga n'ijwi rinini boza, kuko nibakurikira twebwe bakurikira umuco witwa Kristo Yesu. Aha badusomeye muri Yesaya ibijyanye n'uruzabibu ngo nibizorubako. Urwo ruzabibu niba twakurikiranye neza, twasanze urwo ruzabibu ari Isirayeli, inzu ya Isirayeli. Isirayeli Imana nimba yarayitoranije, si ukubera ko ryari ihanga rikomeye gusumba ayandi mahanga, ntiryari ihanga rigororotse gusumba ayandi mahanga, ahubwo Isirayeli yatoranijwe kugira ngo rihinduke ihanga ry'Imana, ricike inyegu y'Imana, ritandukane n'ayandi mahanga.
nimba yandi mahanga yuzuye umuryango, Isirayeli ibemwo amahoro. Nimba yandi mahanga yuzuye ibikorwa bibi, Isirayeli igaragaremo ibikorwa byiza. Imana iheze yigaragaze mu ihanga rya Isirayeli, ikora ibitangaza bikomeye muri Isirayeli itarakora mu yandi mahanga. Bityo bituma ya mahanga akikije Isirayeli abona kuza akabaza Isirayeli ibyo ari byo. Isirayeli igacibonaho kuvuga ubutumwa, ikababwira ngo ibubona muri twebwe, bitumwa n'Imana dufise Imana ikomeye gusumba imana zanyu. Bigaca bituma ya mahanga batitura imana zabo z'ibigirwamana, bakaruka bakizera Imana ya Isirayeli. Iryo ni ryo vugabutumwa yateguwe kuri Isirayeli. Nimba Isirayeli hageze igihe ikaja muri Egiputa, si ukubera Imana yayanga, kwari ukugira ngo ijane ubutumwa muri Egiputa. Iyo dusoma umengo Isirayeli yabaye ku igihano gikomeye, oya siko biri. Kubera ko Imana yaregenye ko Isirayeli ayivuga ubutumwa bwiza mu yandi mahanga. Ihanga rya mbere yashimye ko ija kuvuga mu Imana ni ihanga rya Egiputa. Yashaka ko Isirayeli muri Egiputa ivuga gukomera kwa ya Mana yabo, igaragaza ya Mana yabo y'Abaheburayo. Abanyegiputa bamaze kubona iyo Mana, bagaca babona ko ibigirwamana by'abatacu bimaze, bakizera ya Mana ya Isirayeli y'Abaheburayo. Ariko ko byagenze, Isirayeli ishitseyo ya misiyo yarayitakaje. Yishikiye i Gosheni hari indya nyinshi, iragira haga iriryamira, ibona yuko ikize, iragira ryamira, ibona yuko imerewe neza. Nimba hageze igihe abanyegiputa bagahagurukira Abisirayeli, kandi nk'akantu Imana ikoze kugira ngo Imana ikangura Abisirayeli, muga ikibabaje no kubera ko niyo bikanguye, ntibikanguye kugira ngo bakore misiyo, ahubwo bikanguye batakambira Imana ngo ibakure mu buja bw'abanyegiputa. Imana kuko yari yaragenye ko hariho ubutumwa buzokugwa muri Egiputa, cyo catumye Imana ibona ko idakwiye kubakurayo, bwa butumwa butaramenyekana. Niyo catumye Imana ihitamo kwivugira ubutumwa muri Egiputa, biciye muri bijya byago 10. Ubutumwa Abaheburayo bari kuvuga imyaka 400 irenze bamazeyo, Imana yashiye kuvyivugira muri bijya ibimenyetso 10. Nimba Farawo yarakomanaje umutima, si ubugaba yarafise, byari bivuye kuhoraho, kugira ngo uhoraho aronke aho yuririra, aronke icyo ashimikira, aronke icyo yitwaza, kugira ngo avuge ubutumwa bwananiye Abaheburayo kuvuga muri ibi. Kandi uhoraho amaze kubwivugira, Abanyegiputa bose guhera kuri Farawo gushika ku munyegiputa wanyu, bose baramenye ngo Abaheburayo, Imana y'Abaheburayo irakomeye gusumba imana zacu. Niyo message Imana yifuza kumenyekana muri Egiputa. Nicyo gituma hari igihe bishika bikatugora kuvuga ubutumwa twabwirizwa kuvuga. Ubwo ubutumwa bwose Imana igomba ko buvugwa, niyo tutobuvuga izobura hica mu kubwivugira. Imana imaze gukura Abisirayeli muri Egiputa, yabacishije mu bugaragu. Guca mu bugaragu ntibyasigura ko ariyo nzira ya hagufi, hari iyindi nzira ya hagufi cyane boshika i Kanani vuba. Ariko uhoraho yashimye kubacisha mu bugaragu, kuko yari yateguye ubundi butumwa aha Abisirayeli bwo mu bugaragwa nabo. Nibamara gushika i Kanani, bazofashwe na bwa butumwa baronkera mu bugaragu,
kandi bazubakwe na bimwe babonera mu bugaragwa. Abana b'abantu twiyumvira ngo ubugaragwa ni bubi, ariko Imana yo irazi ubugaragwa ko ari bwiza, kuko irazi iyo ibona ko ari bubi yari kubucishamo Isirayeli, kandi Isirayeli yaragwa ngo ni nk'umwana w'imfura w'Imana. Umwana w'imfura ingene aryoha, urumva ko ari we woshira mu byaha? Oya, iyo umugaragu Imana yabona ko ari bubi yari gufata ariya mahanga akora ibizira akaba ariyo acacisha mu bugaragu, kugira ngo ariya mahanga bariya ahonera mu bugaragu. Muga nimba yafashe Isirayeli ikunda ikayicisha mu bugaragu kugira ngo yishikane i Kanani, yarabona ko Kanani hariyo n'ayandi mahanga, bituma ibona yuko ibizoyifasha kuguma igaragaza Imana ni Kanani n'ivyo izogenda ikura mu bugaragu. Nta rindi hanga na rimwe ryari bwigere ribona igicu c'umuriro uretse ihanga rya Isirayeli, naryo nyene ryariboneye mu bugaragu. Nta rindi hanga na rimwe munsi y'izuba ryari bwigere ribona igitandara kirekura amazi, ni Isirayeli yonyine yabonye ivyo, nawe nyene yabiboneye mu bugaragu. Nta rindi hanga na rimwe rindi ryigeze ribona mano, ni Isirayeli yonyine yabonye mano, naho nyene yayiboneye mu bugaragu. Rero mu bugaragwa ivyo yaboneye mu bugaragwa nta yandi mahanga namwe yabibonye, kandi Imana yavyeretse Isirayeli kuko uri mu bugaragwa, kuko yabona ico ivyo bintu bizoyifasha bamaze gushika i Kanani. Hari ibintu utazigishwa n'abahanga, hari ibintu utazigishwa n'imiryango, hari ibintu utazigishwa n'abahambaye nawe, ariko uzovyigishwa n'Imana yonyene, naho nyene uri mu bugaragwa. Ico gituma ubugaragwa hajya si bubi, n'Imana yabuteguye ibona ko ubugaragwa bufise ikibazo. Nico gituma Mose yarazi akamaro k'ubugaragwa, yarabihanije cyane akiri kumwe nabo, arababwira ngo muzohore mwibuka iyi myaka yose mwamaze mu bugaragwa ari 40. Yarazi yuko ivyo barongeye mu bugaragwa nivyo bizobashoboza, nivyo bizobafasha n'igihe bazoshika i Kanani mu yandi mahanga. Nibakomeza bakagumiza ku mutima ivyo babonye mu bugaragwa, ivyo bizobaka bitume bagira itandukanye n'ayandi mahanga. Muga bamaze gushika i Kanani siko vyagenze, n'ubundi bisangiye umugisha ukomeye wa Kanani. Basanga n'igihugu cuzuye inge, basanga huzuye amazu batubatse, barinjira bariberamo, barajya barahanga, n'ubundi basubira kwibagirwa. Icababaje Imana n'ingene bashitse i Kanani vyashitse aho basubira guhindukira imana z'abanyamahanga, bahindukiye imana z'Abamori, bahindukiye iz'Abanyamowabu, bahindukiye iz'Abayebusi. Ibikorwa ariya mahanga yakora iyo byasubiye kugaragara mu bana ba Isirayeli, ico ngo carababaje Imana. Ariko Imana kubera ko yari umuvyeyi n'ubundi ntiyabahevye, niyo atangura kurangukira abavugishwa nayo kugira ngo ibakebure, isubirabe ko boyisubiza ku mutima, itangwa kurungika abavugishwa nayo. Aho twasubiye ku muvugishwa Yesaya. Imana yamutumye amajambo atari make, ariko uyu munsi reka turabe aya yamutumye ajanye n'uruzabibu n'ibizorubaho. Yaragiye arababwira ngo uruzabibu niko Isirayeli, Imana yateye urwo ruzabibu ngo mbere yarushitse ahantu heza, ngo ikuramwo n'amabuye n'ibindi byose bitameze neza, bitera urwo ruzabibu. Kandi ngo yaruteye ibanze guseregisiona, ibanze gutoranya imbuto nziza, niho yateye, wicishiraho n'umutara kumurengera wari wo kurinda izuba ry'urwo ruzabibu, kugira ntigwakirwe n'uzuba ngo gume. Ngo muri nyaruzabibu ngo yimbamwo n'ikinogo kimeze nk'ubwato, ico kumbure cari kija kirabika amazi
kugira ngo rwa ruzabibu ntizokume, imizi yago ntize yegere yuma. Ngo ararushariza ngo aruha ibikwiriye byose. Mu nyuma ngo aho hotanze imizabibu myiza, uruta utanga imizabibu y'ibicabica. Ngo nyine uruzabibu ari uhoraho ngo asubira kwiyumvira ati niki ntakoreye uru ruzabibu, niki ntarukoreye, niki cyatumye rwama ibicabica, niki ntakoze kuko uru ruzabibu. Ngo hora acashingisha urubanza ngo nkeneye kuburana n'uruzabibu rwanje, niki ntakoze kuko uru ruzabibu. Yesaya hageze igihe avuga ngo n'ingaruka rero z'urwo ruzabibu, aravuga ngo urwo ruzabibu ko rwashizweho rugahabwa ibyatuma rwama, muga rukabipfisha ubusa, ngo rukama ibijabica, ntibizohereraho. Yavuze ngo nanjye ngira mvuga icyo ngira ngo nkorere urwo ruzabibu. Avuze ngo ngiye gukuraho ururombero rwago, ngo nkureho n'uruzitiro rwago, ngo rugigwe iyondoyondo rwonwe. Icyo cyari ikintu gikomeye cyane. Uhoraho iyo akwigushitse ku ruzitiro, isi yose nuko yoguhagurukira iyipfa ikagera, izogusiga uko yagusanze. Nk'uko uhoraho agukuye ku ruzitiro, n'akaga gakomeye. Iyi ngaruka rero ya mbere y'uruzabibu rutamye ibyo uhoraho yarugombaga. Igihe cyarashitse umwami Nebukadineza araza kuri Yerusalemu, azana n'ingabo ziwe zikomeye ngo bakikiza Yerusalemu. Aho Imana yariko ishitsa iri jambo Yesaya yari yaravuze. Yesu yari yashitse Yerusalemu, ngo araraba Yerusalemu arayiririra, aravuga ngo yewe Yerusalemu, iyo umenye iby'amahoro ariko noneho bihishijwe amaso yawe. Aravuga ngo igihe kigiye kuza, iminsi igiye kuza, ngo aho abansi bawe bazogukikiza. Yavuze ijambo riteye ubwoba, avuga ngo bazogukekana n'abana bawe, ijambo rigumye. Ngo kuko utigeze umenya igihe wagenderewemo. Ikindi gihe yari yavugije kuri Yerusalemu Yesu ubwiwe, aravuga ngo we Yerusalemu, wica abavugishwa n'Imana ugatera amabuye abagutumweko. Ngo ni kangahe, ni ryari, ni kangahe, ni incuro zingahe nagerageje kukwegeranya nk'uko inkoko yegeranya uduswi twayo ngo ntubi, ariko ntiwemera. Aravuga ngo igihe kigiye kuza aho uzotanga inzu yawe ari umusaka, ngo gushikaho uzovuga ngo nihashemeze ukuje mu izina ry'Uhoraho. Ubwo buvugishwa bwose Imana yabwujuje imaze guhagurutsa Nebukadineza. Igihe Nebukadineza yashikiye Yerusalemu, bamaze kuhakikiza, icya mbere bakoze ngo basahuye iby'ikimazi byose byo mu ngoro. Nebukadineza ubwiwe yarashitse mu ngoro, kandi yari umwami w'umunyamahanga, umwami asenga ibigirwamana, uwo bita utakebwe. Araza ashika mu ngoro yitiriwe Uhoraho, arashika aheraho mu ngoro, arahakandagira. Igihe iyo ngoro yubakwa, Salomo yari yarasenze iyo ngoro ihejeje kubakwa, nk'ubwiza bw'Imana butwikira iyo ngoro. Nimba hageze igihe ubwo bwiza bugahera, gushika naho abami b'abanyamahanga baza bakagenzura hera urusengero, uruzitiro rw'Imana rwari rwayivuye.
bamaze gusahura iby'agaciro byose byo mu ngoro ngo baraturiwe. Yesu yari yavuze ngo nta buye izosigara rigenzwe ku rindi. Bafata n'igisagara cyose aragiturira aragitikiza, afata abantu bakomeye, afata abanyabwenge, afata abantu b'ikibazi mu gihugu bose abatwara n'inyagano. Yeremiya yari yaravugishijwe arababwira ngo ko mwanse guhindukira ngo uhoraho ngo azohagurutsa ihanga rya ruburakigongo, ngo iryo hanga rizoze ritagira ikigongwe ngo ku mutama n'umutamakazi n'umwana, ngo rizobashorera n'umwami wanyu mwiyimikiye ngo rubajane mu gihugu utazi kuzobera inyagano. ubwo ni ubuvugishwa bwari ko burashika. Kandi ico gihe yaba Yesaya abizeye baramwumva, yaba Yeremiya baramwumva, yaba Yesu bwiye baramwumva, mugabo ntaco bahinduye gushika naho uvugishwa mutinda bukuzura bugashika. Uyu munsi rero uruzabibu ruvugwa ntirukiri Isirayeli, ni twebwe, ni jewe, ni wewe, ni twebwe dusigaye turi uruzabibu rw'Uhoraho. Mbega uyu munsi Imana iyo ituravye, uyu munsi iyo ikuravye, iyo indavye, mbega ivyamwa Uhoraho yanzigako nivyo ariko ambonako, canke ivyamwa Uhoraho yakuzigako nivyo ariko akubonako? Yesu yaravuze avuga ngo niwe muzabibu w'ukuri, ngo ishami ryose riri muri we ritama iryo rirakugwaho, ngo ariko iryama naryo ngo araritutura kugira ngo rishubize kwama. Uyu munsi abavuga ko bizera Yesu n'ibihumbi n'ibihumbi, abavuga ko bariko bakurikira Yesu ni miliyaridi z'abantu, ariko muri abo harimo imico ibiri, harimo amashami yama n'ayatama. Yesu yatanze icyo gihe cy'umuzabibu avuga ngo ni jewe muzabibu, data ni nyenewo. Ni ukuvuga bitirirwa Yesu bose bageyanwa n'amashami, muga muri ayo mashami Imana yidahishwa, yibona ikabona n'ibihishijwe mu bantu. Iyo yiranze amashami yama n'amashami atama, ariko amashami yose atama Yesu yavuze iherezo ryayo, n'ayama Yesu yavuze iherezo ryayo, yavuze ngo aratutura kugira ngo arushirize kwama. Yesu yigeze kuvuga ngo igihe c'iherezo aravuga ngo hazogera igihe c'iherezo ca byose, ngo intama zishigwe iburyo, impene zishigwe ibubamfu. Impene n'izige ni ya mashami atanu, intama n'izige ni ya mashami ariko arama. Kandi yavuze ngo intama zizinjira mu bwami bw'Imana. Yaravuze ngo nimuze abo data yateguriye ubwami, abandi nabo bavuga ngo mumvireho sinigeze ndabamenya. Yavuze ngo ico gihe niho hazoba kurya insya z'amenyo, yagoye kuvuga ngo hazoba umubabaro mwinshi utigeze kubaho. Iryo herezo ry'ibintu bibiri, ry'ivyo bintu bibiri. Nagomba rero uwo ari wese yiyumvire, Yesu yaratanze umuti, yaratanze uburyo bwiza. Yaravuze ngo mugume muri jewe nanje gume muri mwebwe. Nk'uko ishami ridashobora kwama ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutobishobora mutagumye muri jewe, kuko ntaco mwoshobora mutamfise. Uyu munsi abantu bishimira ko bazokwama kubera kigoro bagira, tuzopfa ubishoboye kiretse uri muri Yesu niwe dushoboza kwama. Icerekana ko bidashoboka ni ukubera umuntu arinanata indwi imwe ngo ngira ngo mere neza, ngira nkore ibyiza, muga indwi yagera bikamunanira, akinanata ukwezi igituma bikunanira, igituma binanira abantu ni ukubera ko abantu twamaze kwibwira ngo tubishobozwa n'ubushobozi bwacu, tubushobozwa nitwe tubyishoboza. Ariko Yesu we yarabonye ko twe tutobyishoboza,
nico gituma yatanze uwo muti avuga ngo nimugume muri jewe nanje gume muri mwebwe. Uwo ni wo muti uzotuma dushobora kuba amashami yawe. Umuti ni ukuguma muri Yesu. Tuzobishobora utari muri Yesu, tuzoshobora kwama utari muri Yesu, tuzobishobora. Kandi iyo hageze gututurira, ndazi benshi mwamaze kubibona, iyo hageze gututurira nyine umurima, mu gututurira ishami ryama, ahubwo afata biriya bitama n'ibyo acira hasi, sinzi ko murabibona, ibyo atemera hasi, bimvo biriya bitama ibyo bigwa mu ngorero, abitemera hasi bitanga kugira ngo ivyama byorohewe. Reka rero dufashijwe na Kristo Yesu tumwinginge adushoboze tugume muri we. Nico gituma nimba waramaze kumenya Yesu, guma muri we, guma muri we. Aha muri Mariko wavuze Yesu hariho akantu yavuze muri uyu mugani, yavuze ngo none ngo mu vyagezwe vyanyu ngo nta mwumvise handitswe ngo ibuye abubatsi bagaye n'iryo ryabaye rigumye ifuruka. Mwini mvuga Imana yatanze solution, yatanze umuti, ari ryo buye yitwa Kristo. Iryo ni Imana yatanze kugira ngo iryo rimaze kuja mu mfuruka inzu yose irafatwa igakomera. Muga iryo buye iyo ritari mu inzu irihira gusenyuka. Ivyo twokubaka byose mu buzima, niba tutanguje Yesu nta na kimwe kizokomera. Abantu ibikorwa byose dukora burya tuba turiko turubaka. Igikorwa cyose ukora haje uri kurubaka, ariko icyo uzokora cyose nimba utazotanguza Kristo uwe Imana yatanze nk'ibuye rigumye ifuruka, ico gikorwa kizorera gusenyuka. Nico gituma n'igikorwa cyo kwama ntuzopfuga ishoboye kiretse ushojwe na ryabuye ryitwa Kristo Yesu. Ico gituma intango ya byose ni ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Imana ishimwe. Nico citangira byose ni ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Niwe dushoboza kwama igiterwa cyose gitewe mu ivu ryiza, nta mpamvu kitama. Nico gituma imvugiye duterwamo ni Yesu Kristo. Abatatewe muri Yesu bose nta byamazopfa bagize, tiboshobora kubironka. Yesu niwe Imana yatanze duterwamo, kandi birivuga ngo abatewe mu rugo rw'Imana ngo abo bazototahara, niko birivuga ngo bazogera no mu zabukuru bacama. Nimba turi duterwa mu rugo rw'Imana, tutuye muri Kristo, bisigwa ngo si ibintu tubamwo undwimwe ngo bibe bihetse, si ibyo tubamwo imyaka 3 bibe bihetse, ni ibintu tuzogumamwo gushika imyaka yose tuzomara turi mu isi. Kandi tuzama dutotahaye. Mugabo umuti ni kuba muri Kristo Yesu. Nagomba rero usabe uwari wese asubire yiyumvire. Ndashima Imana yuko ijambo iyo riko riravuga, burya Imana niyo yigisha abantu, niyo yigisha umuntu. Nta muntu yo kwigisha ngo abishobore, nawe nta n'uwo kwigisha ngo bishobore. Ariko shima Imana yo mu ijuru yuko ariyo yigisha abantu. Rero icyo Imana yakwigishije, icyo Imana yaguhaye gutahura, icyo Imana yakweretse kidakwiriye, icyo Imana yakweretse ukwiye gukorwa, aba ari cyo ukora. Imana ishimwe. Nagomba dufate akanya dusenge. Nagomba uwo ari we wese yumva hari icyo yobwira Imana. Tuvuze iminota mike, ariko nzi yuko mwe muyera niwe yigisha abantu. We yakwigishije byinshi cyane. Cyo gituma ngomba dufata akanya gato dusenge, kugira ngo icyo wize, icyo watahuye aba ari cyo ubwira Imana. Wumva ko bihaguruka tugafatanya gusenga nahaguruka. Ariko kandi nagomba gusaba, mbega ninde muntu atarizera Yesu nk'umwami n'umukiza? Ico ni ikintu gikomeye. Hari umuntu yoba ari hano atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza,
kuko hari igihe tugwiza gusenga mugabo kumbe icibanze nicyo tutakoze. Icibanze ni Kristo Yesu iwe gakiza. Hari umuntu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nimba utaramwakira nta kindi kintu na kimwe kizoshoboka, kuko dushubuzwa na Kristo aduha inkomezi. Nimba utaramwakira nuduze urutoki nuduze ukuboko bagufasha, nta giteye isoni kirimo. N'ubundi kwakira Kristo ni inyungu z'umuntu, si inyungu y'umuvugabutumwa, ni inyungu z'umwakira. Rero utarakira Yesu umwami n'umukiza naduze ukuboko